abo bavuga ngo hariya amazoka ngo hariya ngo amasato no ibi byose nivyari biri ngaha imyaka yose byose nivyari biri ngaha muri imyaka yose iyi myaka irenga 11 ibi byose iri yarajyari ngaha nyene ubu rero tukaba dutanguye igikorwa cyo gutegura ikibanza tuzubakamwo isoko rikuru rya Bujumbura. Fabri uba wiyumva gute iyo ubonye ngaha ahantu baririye abantu benshi barakorora amosozi ariko ukabona ko mwabonye ashatse umwe wese kino kibanza cyo yokigiramwe uruhara akakironka mu mutahe mbe urazi ko nzokugurira n'abarundi bose bazo baraza guserveya isoko rya wow nawe uzoba ufise uburenganzira bwo kuza kubaza ati ndashaka ndabe ku betiri kiracangwa neza uravyuka mbega ko twabonye ngaha hariho aho merezi byayigoye gukata itore hajya icuma hajya ukabona ko ivyuma isoko yubatswe 1994 icuma cyari gikomeye gushika n'ubu mbe kubijanye n'inyubako na cyane ko haba hari amagarante mugiye gukora kugira ngo muhakoreshe ivyuma bikomeye cyane uri ntore Burundi bwacu uri ntore gihugu c'amavukiro uri ntore. Hello boys and girls, it is rakomezerezwa kundi ahandi ndabakora juste gale cadre for Morisa eke Black Mansion Black ndakubwira ko nagokuye ahondi ndakuzana handi turi mu kibanza ciza turi aho zisoko nkuru ya Bujumbura isoko uno mwanya iyabe gihari yari kubikwije imyaka 30 iri kwirabaho ni isoko yagaburiye benshi yatunze benshi ni isoko igihe yagende yateye amarira benshi ndakubwira ko vyamaze komera uno munsi twavuyeho turi kugira ngo tuze kuraba aho ishira hamwe ryaronse uburenganzira kugira ngo rishobore gusubira gukora isoko nkuru ya Bujumbura ngo ryubake aho ibikorwa umunsi babitanguje vyo kugira ngo bahagire isuku hambara nk'umwanya mwiza gukora etude sol ko kuri ahandi ndi hagati mu isoko murabona yuko ahose hari hagize ibibazo murabona amatafari ingene yari yabaye murabona ingene urusenge gwari gwameze abantu b'Imana ni ibintu bikomeye cyane mukanya gato rero tugomba dushobore kuvugana na Fabrice ariko ndakubwira yuko mukanya gato imbere ko tuvugana na Fabrice twatewe iteka n'umushikiranganje mu vyajejwe hari mu inyubako niwaza kubacenga kugira ngo arabe ingene ubakanation iriko irakora ibijanye isuku na cyane ndakubwira ko vyamaze komera vyamaze kuzana ini point idasanzwe jewe sindahindura nitwa Juste Gael Academy from Morisa eke Black Mansion Black bino camera mwita umusaza ikibanza ni ikinyene urashobora ko warahiririye uraridira muri imyaka 11 kubera isoko uvuga ati ikibanza cyane cyagize ikibazo ariko umwanya mwiza n'uyu muntu w'Imana kugira usubire gutwenga usubire kuronka cya kibanza ushobora kudandarizamo ariko bereze kudandaza ni nikibanza ushobora kugira le muntu w'Imana kuronka umutahe 103 by'amafaranga y'abarundi kuba ari Bujumbura no mu Burundi amadolari 103 kuba ari hanze y'igihugu aba diaspora ndakubwira ko vyamaze komera cewe sindahindura muntu w'Imana ndakubwira ati ni wa mwanya mwiza wo gusezera ngo wimatera ngo zigurishwa ngo hariya ngo ku mahera make ngo mu isoko ya hariya ngo impuzu nawe ngo za baro ngo zigura hari iri ni isoko rigiye kuduhuza ku buryo ico ukeneye gushika kugikwasha umuntu w'Imana uzogisanga hehe uzogisanga hano ndakubwira ko byamaze komera reka natugere kwakira umushikiranganje hama cyo twakira FABLICE Manirakiza vyamaze komera vyamaze kuzana indi point idasanzwe bantu b'Imana kumana natwe Dabi ngene hameze abavuga ngo hari amasato ngo hari ibindi murabona neza ko ikintu cyari kiriyo nibi bisigarira niki n'urusenge gwaguye hasi je sindahindura kumana natwe je nitwa Juste Gael Academy for Morisa eke Black Man ni jisho ni black ni wasanga ritukuye rizoba ryagiye mu isabuni ko kuri ahandi kumana natwe nuko rero nkaba ndi kumwe na Manirakiza Fabrice aho no munsi mu mwanya muto gusa tubonye yakwa mushikiranganje aje kuri ino soko ariko abikiga Fabrice urakoze cyane aduhagaze ni mu gisagara ca Bujumbura neza na neza ni ku isoko ryahoze ku kibanza cy'isoko rikuru rya Bujumbura rero murabizi ni isoko ryari rimaze igihe ryarahiye ubu rero tukaba dutanguye igikorwa cyo gutegura ikibanza tuzubakamwo isoko rikuru rya Bujumbura rero urumva novuga ati urubanza guno munsi canke the highlight of today parugutangura gutegura ikibanza kugira habe ivyigwa vyimbitse ama étude d'ISO
hanyuma inyuma y'ivyigwa vyimbitse dushobore gukora amadevi atwereka ati burya rero cya gikorwa kiri mu gitigiri c'amafaranga ngana. Mushikiranganje yaje ngaha ndazi mwaganiriye yafashe umwanya ukwiye kugira ngo yihweze ingene ibintu bisanzwe bimeze. Mbega Fabri mushikiranganje amaze kubona ingene muri ko muragerageza gukura ikibanza kimere neza yavyakiriye gute? Yo yaryohewe cyane gose. Yaryohewe cyane gose kuko iki gikorwa si cyajewe Fabrice ni cy'abarundi twese kuko kizofinanswa n'umugambi n'ikigega cha One Africa Investment Fund. Iyo One Africa Investment Fund ni kigega c'abarundi bose. Urazi ko n'umurundi wa ruguru umutahe umwe ku murundi ari ngaha ni 103 by'amafaranga y'amarundi. Umutahe umwe ku murundi ari muri diaspora canke ari hanze ni $103. Muga ntibibujije n'umurundi ko yiberenga ashobora kugura umutahe mu madolari, kandi wumve ko umutahe mu madolari ufise agaciro kanini paraporo y'amarundi. Uriko murabitubwira ariko mankeneye kumenya kindi naco Fabrice, muraje ngaha twataguye kubona bino bikamyo biza ngaha, abandi bari hejuru bariko barakata amabati bagira ibindi bidasanzwe, bamwe barivuga ati mbega batanguye kubaka ko bari bihaye ikiringo c'amezi 3. Oya nasiguye ntidutanguye kubaka, dutanguye gutegura ikibanza. Naho mu masezerano twagiraniye na leta, leta yaravuze ati reka tubahe amezi 6 yo kuraba ko muzobishobora. Rero inyuma musi y'ukwezi kumwe yabonye ko tuzobishobora. Niho rero yacivuga tuzina makuru, reka tubahe n'uruhusha rero mutangure kuhategura. Rero urumva ubusugushidikanya ntibikiri indoto, ntibikiri banga, ntibikiri banga. Rero abarundi bipfuza kuba muri uwo mugambi gushira umutahe mu kigega cyo kubaka isoko rya Bujumbura. Navuze ndasubiye mu ngahi wawe gaye dutanze ukwezi kumwe. Uno munsi ni tariki 16 z'ukwezi kw'icenda. Rero dutanze ukwezi kumwe kugira abantu bashobore gushiramo imitahe. Hari umuntu yambwiye ati uravye isoko ingenisa ngira babona ngahe nyumene ngaje ibi kwari bizokubakwa n'abarundi. Abarundi turabishoboye atafuranga rivuye hanze. Uracibabwira turaza urabe muri miriware, urabe ibiriyo niho uzokwemera ko abana bo Burundi bashoboye. Ariko uriko uratubwira rino soko disorizo twari ikiringo kingana gute, na cyane ko hari abantu benshi bavuga bati hageze imatera ndayisanga mu isoko yo mu Kinindi, hageze kugura impuzu yo mu ibaro nja mu Ruvumera, ariko ubu tugomba dusubire kuronka ya soko tuyisangamo vyose. Disorizo marike kingana gute? Puro moma kujya nakubwiye icyo nzico nuko iki kibanza gishobora kudutwara ukwezi canke munsi y'ukwezi, kuko mwavyiboneye mwinjiye murabibona, kugira tubanze twategura. Etide diso nayo nibaza ko bivanye n'ubunini bwaha birashobora gutwara hagati y'ukwezi kumwe canke ukwezi n'igice. Sinoca nterera ko tibizotwara igihe, mugabo umwanya ku mwanya tuzogenda tubamenyesha uko ibintu biriko biragenda. Isoko ni ikintu gitwara imyaka, mutegekanya kuyubaka mu kingo kingana gute Fabri? Kubaka isoko rikuru rya Bujumbura dutegekanya ko bizodutwara hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5, wanashaka duhereye ubunyene. Isoko mu myaka 3 canke 5 tuzoba turizamo turimwe indani. We tuzogireramo interview turi kumwe indani. Haleluya. Turiko turajya ka ice cream neza cyane, canke turi muri movie ibaze muri cinema. Biriko biza biba bimeze neza, ariko mankeneye kumenya Fabrice, hari umuntu aguma mbaza ati uwo mutahe turabumva ni guhera ku 103. Hakeneye imitahe ingana gute ko tuzi ko hariho ayandi mashira hamwe bavuga bati gushiramo imitahe ntiworenza max 50 kugira ngo ntuhavuge inguva abandi. Reka bivuge twegereye ngaha misagaye. Ngaha narishatse kugira iyi structure bayibone. Navuze ko umutahe umwe mu mafaranga y'amarundi ni 103. Umutahe umwe mu mafaranga y'amadolari n'amadolari 103. Aho umurundi wari we wese canke wari we wese afite uburenganzira bwo gushiramo imitahe myinshi ashatse, kandi wibuke uko ushiramo imitahe myinshi ni kuzunguka vyinshi. Ikindi naco ni cyuko iyi mitahe novuga ati ngaha uwari we wese afifitiye uburenganzira, aba ari umurundi wo mu diaspora, aba ari umurundi ari ngaha abifitiye uburenganzira. Urabibona nk'ubu narasiguye
comme structure y'ikigega hariho umutekano w'abanyamitahe. Ubu icyo kigega urumva ko amafaranga ababitse mu cyo bita custodian muri BRB. Hanyuma hariho umutekano, ubu n'umutekano w'amafaranga. Ego. Ubu n'umutekano w'abanyamitahe. Hariho abahagarariye inyungu z'abanyamitahe. Rero konte y'iki kigega right now irugaye, iri bloke. Nta numwe ajya gukorako mpaka izi nzego zose zihagiye. Izi nzego rero nizajyaho urumva tuzoba dutanguye n'ibikorwa, niho rero ibintu bizoca bibandana. Umuntu yarashizemo amahera bizoca bigenda gute? Wewe usizemwo amafaranga uca uza kubiri wacu kubiro naha mu mbavu ya Mex ni entre ya Mex na stade iri kirubakwa. Hariho biro bya One Africa Investment Fund canke nimero yo kwitura ngijya email ngijya uhejeje rero kuri umutahe wewe ufise bordero yawe uba watanguye urugendo rwo kubunyamitahe. Ushobora kuza ku biro, ushobora kutubaza aho tuguhera iyo engagement cyangwa urwo rupapuro rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe, canke ushobora kururo ziri hose. Ikitibagiwe ni cyuko mu kugura umutahe uja muri bankobu ahariho hose mu gihugu, uja muri CRDB ahariho hose mu gihugu. Hanyuma wujuje urwo rupapuro ukacurungikana kopi ya pasiporo yawe, agafoto kajya ka pasiporo, hanyuma tukaca tugira verification izobera ngaha ku biro. Verification tuzoja mu ntara zose kugira tu verify abaguze imitahe. Bisigurika ati niyo wowe uri mu Kirundo genda ugura umutahe wicarane na bordero yawe hanyuma urindire. Menya yuko twe tuzoja muri kuri banki baduhe liste y'abarishe, hanyuma icyo tuza turaba ni izina ry'uwarishe, tubivura tumuha ibyangombwa asinya, twese twigire mu iterambere. Twese twigire mu iterambere. N'amahera umva ku isoko rishobora kumara imyaka 3 canke 5. Aya marazo tongora kunguka hagati imyaka 3 n'imyaka 5. Mbega aya mahera ku mutahe umwe yunguka gute? Urakoze. Mu masezerano dufitaniye na leta ni BOT, ni build on transfer. Bisigurika ati twihakarero k'imyaka 20. Muri ivyo biharuro twagiye turiga turabona neza ko wa mutahe wewe washiramwo inyuma y'imyaka munsi y'imyaka 8 uzoba uwugaruje. Cyufata rero imyaka 12 kuduga uri kuraronka inyungu uronka wamura. Nani wumva ko azoba hageze aho uvuga ati mana warakoze kungira umurundi. Aba bantu bose ntibari hano hamwe, harabari hanze, harabari ngaha. Nivyo ariho conseil d'administration. Ariko hageze inama y'abanyamitahe cyangwa umunyamitahe yifuza cyashikiriza bigenda gute? Ubu n'ubwa mbere haje iki kigega. Aha nta nama y'abanyamitahe baho. Ubwo habaho abo bita aba trustee bahagarariye inyungu z'abanyamitahe. Ikindi womenya nuko wewe waguze umutahe uraronka titre de trésorerie canke bonde. Bisigurika ati mu yandi majambo y'amahera yawe uyafise ufise urupapuro ukwemerera gwitwa wa mutahe wawe. Bisigurika ati jengize ikibazo ho kugira kuvuga ngo ngiye gukuramo ya mahera no ca ndondera umuntu akeneye uwo mutahe akacangurira urwo rupapuro kuko rufise agaciro. Fata titre y'inzu basi ni kujya kwa matitre y'inzu. Turi ngaho nyene uri kuratubwira akomba nkene komenya Fabrice. Ino soko mwizera kwizoha akazi abene gihugu bangana gute? Jewe kujya nabivuze ni igikorwa cy'abene gihugu, ni igikorwa cya twese. Nababwiye yuko ndiko ndaraba uzosanga ari ahantu hazo ariko arakora abantu barenga 5,000 ku munsi. Uzosanga ari ahantu novuga ati ngira muravyibonera. Rero nkavuga ati nkeka abagize igisagara cya Bujumbura bose. Rero novuga ati ni igikorwa vraiment nipfuza jewe ko giha agaciro umurundi. Niyo ari umu expert, niyo hazoba ari umu expert w'umuzungu twifashisha azoza inyuma y'umurundi kuko iri niteka ry'abarundi. Rero abazoharonkera akazi ni benshi cyane. Aya mazu n'amazu usanga ari rusangi mu mufisi igihe muzo yashikiriza. Bega ino nzu izobe yubaka neshene gushika imyaka ingahe? Nikijya navuze mu byo turiko turaganira urumva ko ari gurenga imyaka 20.
isoko arimwe muri jera abarundi bashizemo imitahe. Wiwi. Wow. Si twebwe n'abarundi twese tuzoba turije. Ego. Hanyuma kugira tugira iki twisubize wa mutahe twongere dukuremwe inyungu. Hanyuma duhejeje dusubize leta. Kandi muze muribuka ko leta ari twese. Wow. Leta n'abarundi le. Wow. Abari ibintu bikomeye. Fabri, jemba nkeneye kumenya. Ndabona barekora tasi n'amabuye byose bariko barakora cyane. Imbere ko dusoza yoga ntitwatwara umwanya mwinshi nacecare ko muri kubuzi. Bankeneye kumenya. Ubu turi mu gihe hari abantu basigaye bavuga ngo ivyuma bimwe bimwe byo kubaka birazimvye. Ariko vyongeye ibi vyuma hari no bavuga ati hari nibiza bidakomeye. Mbega ko twabonye ngaha hariho aho merezi byayigoye gukata itore hajya icuma hajya ukabona ko ivyuma isoko bibatswe 94 icuma cyari gikomeye gushika n'ubu mbe kubijanye n'inyubako na cyane ko haba hari amagaranti mugiye gukora kugira ngo muhakoreshe ivyuma bikomeye cyane. Icyambere cyo womenya jewe Fabrice ibyo nubatse urabizi je nta intérêt nimwe yo kuba no faking ibintu cyangwa gukora ibintu bidafise amakarite kuko jewe ndiko ndubaka izina turiko turubaka izina ni ibintu tuzoraga abantu. Ikindi naco iri soko ni rya leta rero ifise uruhari ifisemo right now ni surveillance. Urumva ko ari gukurikirana ko ibintu biriko birubakwa mu manorme meza nabasiguriye iki kigega nico kizofinansa umugambi wa Buja City Plaza. Iki kigega kizoba gifise surveillance yo kuraba ko amafaranga ari karaja ngaha atari amafaranga y'ibintu bizoca biriko birubakwa nabi. Urumva rero ko ikintu kijanye na surveillance ni kinini. Mbe urazi ko nzokugurira n'abarundi bose bazo baraza gusurveya isoko rya. Wow. Nawe uzoba ufise uburenganzira bwo kuza kubaza ati ndashaka ndabe ku betiri kiracangwa neza. Uravyuka. Urumva rero tibifuko y'isima ikwiye. Ego. Erega abantu dutahurane. Ubaho tugeze ni turi kumwe. Ntavyo kunyegeza no. Turi kumwe twese birashoboka kandi turabona ko twatanguye abarundi bariko barashigikira ikiringo cy'ukwezi kumwe abari kiringo gitoya. Bega kubera iki mushimye yuko abantu boshiramwo imitahe mu kiringo cy'ukwezi kumwe mu kiringo kugira tuvuga ukwezi kumwe no kugira dushobore guhagurukana niyo nka right now. Mugabo ugize imana ugasanga mu kwezi kumwe target y'imitahe ntiragira uzoshira mu mutahe mugandavyo kunta abantu bariko arashiramo imitahe ushaka wovyuke uja gushiramo imitahe. Wow. Imiliyaridi 500 niryo rizokubaka ino soko nkuko mwabivuze. Sinavuze ati niyo ashobora kubayo kuba munsi yayo canke kurenga yo gatoyi ni autour canke around canke iruhande rw'imiliyaridi 500. Sinoshinga igiciro tutaragira etide diso. Wow. Sinogishinga igiciro hataraba amadevi. Harabavuga ngo abarundi barakenya ngizo miliyaridi 500 ngo bozikura he. Tuvuge ko iki kigega kije gukanuza abarundi. Ubu rero abarundi bumva ko dukenye ni mureke dukene. Muga abarundi bumva ko dutunze tugende twereka abo bavuga ngo turakenye ko tudakenye. Wow. Numutaye none je namvuga ati suppose ugiye mu kabari. Suppose ubonanye n'umugenzi. Burya mu ndwi zibiri urabura ibihumbi ijana usororera abantu. Izo dufata indwi imwe canke indwi zibiri. None cyo ufata ayo mahera ugiye kuyashiramo umutahe. Ahantu uzokwama wimbura. Wow. Ibintu bikomeye. Fabri, dutumira abantu rero. Tubabwire ariko vyongeye hari ugwaruka uri ngaha mu gihugu. Rubona umenga ntibikunda. Nta kazi gahari, rubona umenga nta terambere rihari. Ariko mwe muri ko murahaguruka mu rugwaruka rwinshi mukavuga muti duhaguruke twubaka igihugu cacu. Ababona nko kumenga Burundi ntibugiraho buriko buraje babwirira. Ikintu cya mbere no bwira ugwaruka ruri ngaha mu Burundi. Turyoherwe kuko twararose umujama ugwaruka. Twararose umujama w'ugwaruka. Icyo ni cya mbere. Kuronka umuntu aha agaciro abajene. Icyo ni cya mbere. Rero abajene jewe na Gayeri tubabereye example. Wowe ukaba ushaka kugira TV show kora nka Gayeri yarose amahirwe yo kugirisha interview mukuru w'igihugu. Hari undi muntu yari bwabikora. Turamushimire cyane nyiri cyubahiro. Ego. Wewe ushaka gutera imbere nukore nka twebwe canke nka jewe. Mu gukora nka jewe mugenzi ubinyanka mugayo. Ibintu byo guca ku ruhande nyegezi
ivyo ni wewe wenyene uzoba uri kurikura amata mu kanwa. Mugabo ngira muramaze kumva abantu bavuga ngo Fabrice wazanga ngo ni mu ISOKO ngo yaranyivye, je nama ndababivuga n'ubu ndabivuga. Uwumva ko Fabrice yamwivye canke yamugiriye ikibi nagende aze no kuri mukubito avyerekane, nzomuriha incuro 7. Wow. Nzomuriha incuro 7. Rero nkavuga ati turengere ibidutandukanije, dukorere hamwe mu nzira zose, dukorere hamwe mu bikorwa dukora, dukorere hamwe mu kwemerana. None ndeke kuvuga ko Gayera ari mbe bavuga igikoko ari igikoko ya. Rero ndabashimiye gose. Ego hariyo abantu baguma bavuga ngo kahise bagasubira inyuma muri kahise. Ubu turi mu iterambere, turi mu mbona kazoza. Umurundi wese akeneye gushikaho Fabrice ageze canke naho aharenge, na cyane ugwaruka canke atarugwaruka mu muhanurike. Ico no muhanura nuko akahise twebwe katubereye uburozi, katubereye ubwicanyi. None bagenzi tugasubire dusubire mu ntambara, dusubire kutemera. Rero ivyo byose tubishire muri pubere tujye imbere. Wow. Tubishire muri pubere tujye. Je namambwira abantu ati yaba ari bishobo abarundi boshimira. Ndabivuge nk'umuhinga yitwa Socrate, kuko kuri iki gikorwa ntivyari bibugiye ko canke ningena nkirondera banki ngaha ngo uravye amabanki ari karandondera, ukaraba aba investisseurs bariko barandondera. Nubu unovuga ati zo miliyari majana 5 zishire kuri konte yanje ngira ntangure kubaka, baca bayashirako. Mugabo I chose to say no. Abarundi bene wacu tuje hamwe. Nujya muntu ari hajya ujya muyede, ujya muntu ari karakora hajya muyo nzomuhemba akure mu 103 agura umutahe kuburyo inyuma y'imyaka 10 dutangure guhembwa nk'abarundi. Nijambe twumvise yuko umuyende nawe yogira umutahe bena bose bagasangira umutahe. Aba ari ibintu bikomeye cyane. Haravuzwe amajambo menshi muri no minsi yuko rino soko ngo ridashora kugurugwa, ngo indani ngo hari ibintu byinshi. Uno musi mwahatembereye. Ariko bakereye kumenya Fabi, rino soko mwebwe muri ko murahabombora mwasanze yibiki. Reka ahubwo cenda gusabira umwanya. Ego. Ushobore ahubwo duceyo gatoya bahabone. Amasegonda 2. Aha rero ni hamwe hari isoko. Ubwinjiro n'ubunye. Iki ni kibanza cyahoze ari isoko rikuru rya Bujumbura. Ego. Unfortunately nkuko ubibona byarahuye n'iryo sanganya muravyibonera. Ubu rero tukaba twinjiye mu rugendo wo kubanza kuhakubura, kuhategura. Ibi byose bihave. Ibi byose nivyari biri ngaha imyaka yose. Ibi byose nivyari biri ngaha muri imyaka yose. Iyi myaka irenga 11. Aha ibi byose ryarajyari ngaha nyene. Ibi byose byari ngaha. Wow. Aha rero ndiko ndakerageza kumenya. Haravuzwe ngo harugaye ngo harimo ibintu byinshi cyane. Aho nkeneye kumenya indani hari ibiki. Ishikire karibu cyane wira. Karibu cyane n'abariko baradukurikirana birabire babibona. Wow. Abo bavuga ngo hari amazoka ngo hari ngo amasato no. Isaga yayo ribaye igiba gisigaye nibihomvoke nkuko bibona. Wow. Ubu rero urumva ko dutanguye urugendo wo kugira ibi byose tubikureho, ibi byose bihave mu nzira yo kugira ikibanza gitangure kuba exported. Wow. Aho hose niho hari amamagazi. Uravyibonera? Agomba nkeneye kumenya. Uravye ibi bintu harimo ibintu ushobora kuba bikomeretsa abantu. Bega mwari yumviriye ku bantu bazokorera ngaha ku kijyanye na assurance ya. Cyane gose. Assurance ubu twahejeje kuyironka. Twebwe nk'abo ba Connection Group nitwoza gukorera ahantu nk'ahatabaye hatari asire. Mu nzira yo gukingira abariko bose barahakorera. Nayo ubundi je nabambwira abantu ati aba engineer ba mbere turengeye no mu Burundi n'aba engineer bo muri ba Connection Group. Neza cyane. Umu engineer wo muri ba Connection Group ukamubona ushaka uzomuhaka uzovuga ati irambire. Kuko muri village mwarabibonye ivyo bakoze. Nibindi nibi nakubwiye n'umuzungu azoza inyuma yabo. N'abarundi bo ngaha. Urumva umurundi arashoboye. Ikiba kibuze nuko umushira mu kibuga gusa. Mbega uravye ivyuma musanze ngaha vyahora. Hari ibyo muzobandanya mukoresha canke byose vyarononekaye. Icyambere wo kumva nuko ibi byose bihari ni vya leta. Twebwe icyo dukora nuko tuvyegeranya hanyuma tukabijyana mu kibanza ca leta. Muguko numva
nuko urabona hariho ivyuma bimwe bimwe bigihari bishobora gukora ibintu ibiraro uko nuko ni mu nzira rega yo kutonona. Rero mu yandi majambo novuga ati twebwe icyo dukora nukubikubura hanyuma tubitange twe twitangurire from zero. Hari abavuga bati amamoro usanga ari manini iki kibanza nticari gita ariko turavye igicapo c'iryanzu hakenewe hanini hasumba mbega abegere ngaha bobo hamwe vyokenerwa bivanye n'amasezerano ngena meze urabona yuko mu bandanya mubifasha n'abandi bantu atari leta gusa cyane gose hubwo je notere akamo kuko aba bose bari ngaha mama bari muri bata bari ngaha ntiyagira umuntu agira umutima mubi ngo baje kumukonkira no. Icambere we uri hajya shiramwe umutahe urumvira isoko ribijyawe icya kabiri vugana bata tugigire master plan byose tubigire mbe urazi nk'aba bantu bose barayi Bujumbura bavuze ati ibi byose reka tuce tugira tuca twubaka igisagara bushasha cyose hamwe batavyemeye naho nibarindire nitwagera hagati bazobibona kuko sinibaza nibabona ibi byiza ko bari bo bazocaguma bari nyuma sininje muri politiki ariko ndumva ivyo uri kurakora twoyita ko ari nka communisme ibintu bikora ku nyungu rusange bega tuvuge ko Fabrice ari umukomuniste azugorega ntunyinjize muri politiki nabivugiye ku kamera byawe je si ndumu politician jewe ndumu businessman ndi umu promoter ndumu visionnaire rero mbono uvuga ati bien sûr ino hose urabona ko ari so structure ya communisme ndayizi ndayumva rero sindayituko kuko yoca yitwa politique mugani muri iyo nzira yo kugira abantu twese tugire hamwe ibi bintu bya capitalism usanga inyungu ari z'umuntu umwe bihave inyungu zibi za twese inyungu zibi za twese barabona ingene hasa barabona ingene isoko yari imeze ariko ubu Imana yatubonekeye ubakaneshen leta y'u Burundi irayihaye amahigo kugira ngo umurundi wese agire umutahe habura iki kugira ngo uzane gwawe ndakubwira ko byabaze komera ndacari kumwe n'umuntu afise imbono bamwita Manirakiza Fabrice niwe asanzwe arongoye ubakaneshen iyi ni ya soko ngibi niba ufise ivyo ahaburiye mu myaka 3 cyangwa 5 urasubira utwenge kuko ni umwanya mwiza kugira ngo nawe uronke umutahe kuko Uburundi nubwo abarundi kandi turi kumwe twese birashoboka kwa kuri ahandi Fabri wiyumva gute iyo ubonye ngaha ahantu baririye abantu benshi barakorora amosozi ariko ukabona ko mwabonye ashatse umwe wese kino kibanza yo kigiramo uruhara akakironka mu mutahe biraryoshe cyane gose nibonekegwa ku barundi rero nibonekegwa ku barundi nkavuga ati barundi kazi ntihagira umuntu aza gukoresha ya mvugo y'inzigo bya byiyumviro by'inzigo turengere bidutandukanye twidugiriza ibendera ry'abarundi aya n'amateka y'abarundi kuri jewe ndaryohewe cyane kandi n'ukuri ndanashimira abamaze gufata iya mbere kuko abariko baragura imitahe ubu turamaze kuronka abantu turamaze kuronka imitahe irenga 500 turamaze kuronka imitahe irenga 200 mu minsi ine gusa indwi zibiri zigahera tugakwiza target y'imitahe miliyoni utaraza nakazi kawe tuvuge ko mwatinye ko ayoza yandi buraho muyashira karibu rero wese duko tuba dusa n'abasozera Fabri umurundi wese na cacana bari muri diaspora babandi barize ngo urumva Gaere ngo nahaye umukuze yubaka inzu ngo acatwara muri Gera ngo yatwara muri Arena like kintu mu mwizeza na cacane ko numwanya mwiza kumwe wese azobwira umwana ati je narabitse umutahe muri irya soko icambere no bwira abarundi baba diaspora ubu n'umugambi wa mbere je shingiye intahe ko ari wo uri protege muri investment canke mu mitahe y'abarundi bari hanze kuko ngaha we uriha umutahe ntuzoraraguri kuvuga ati mbega banyivye byagenze gute no we ugura umutahe ukaba umunyamitahe hanyuma mukazoza ukaronka aho uzokwama wamura rero turiko turavuga imigambi ifise zero risk ifise novuga ati minimum risk novuga ko ari rero kuba diaspora imutangwe nuko inimero warazitanze harakajambo bobwira abarundi nabo bari ngaha jewe akajambo novuga ni kamwe gusa ubumwe bwacu
nizo nguvu zacu. Turi kumwe twese birashoboka. Nuko Fab ndagushimire sana. Ndabashimiye gose gaye. Nuko reka ndabashimire mwese mwahivyo murimwo murabana natwe gutamba rero mugaza bese biranagwaza ariko mwananya mutwerego wa rukundo ariko ndakubwira yuko isorosoro rigwiriyo riroye ntubibaze kwijana na bitatu uvuga ngo niyo kubaka inzu ariko yo kubaka isoko wanu w'Imana ntugumu yatwara mu kabare wa mujenewe yatwara mu mitahe izotuma nawe uza buri no soko avuga ati ndafise uruhara ndafise aho nja kwamura aho nashize umutahe kuri mikro jewe nyene Juste Gael ikibaza ni kinyene isoko nkuru ya Bujumbura murayibona ko vuba cyane mumenya uko bigiye kugenda tuzoguma tubabwira aho wakanesha bigejeje ariko nababwira ati mukaba bandidira biza vyose bikuvuga ko biri ko vyose urabaza nababwira ati bye bye chance la vista ula ushuro mu ushuro none